bahungu bahari ninde ubona hariho hip hop hariho ba Face on the floor hariho ba Fabi Love hariho ba Kingorongoro hariho n'abandi benshi bagiye batandukanye ndashaka rero uvuge bavyumve mu bahungu bose bahari meme n'abakobwa nta numwe tutogira battle nta numwe sinovuga ngo naka wapi kwanza bose no basumvya twocana na kubera bose bafise talent mugabo no bajamo tu ati none abasumvya yes okay ndagusabye umpa amahoro undekere ivyiyumviro kuko unyumvise ndirimba bigutera akababaro ugahitamo kwigenda uvuga ngo sifise indero Kuri jewe ni nk'inzira y'umuharuro kuko ntabwo ari agahararo gucafuza abandi wowe wabigize akamenye ugaponda izina ry'umuntu nk'isombe misekuro nta muhungu w'urusaku byoba byiza kano kawe ukugaje imyugariro byose nahuje gusaba ikibanza mwirerero nihiyo ngeso y'urusaku uzoyigira indahiro umenye ico bita mama horo nguhaya Nije nawe tubanuko ureka ibyande ndeka ibyawe tubanuko mama horo nguhaya Nije nawe tubanuko ureka ibyande ndeka ibyawe tubanuko zotinya Imana n'inzara nubaha abavyeyi banje ndetse n'abankurira cyambere na mbere nkubujije kunyinjirira kuko ubuzima bwanje nabuhawe narugira amahoro reka ibyanje ntumbuzi ico nikorera ushaka sire zanje wowo zipebera kuko ndakunda hip hop cyane nkaheba nkarenza sizopfa ndayihevye nahari ibyo nyifuriza ntabwo buntera kuko Imana ifise mu biganza Imano yo gukompoza yo mpamvu guma umva imistari yanje tuza shapurika kujya ugatangura kwibaza yes zo kunezereza n'ukuri ndabyemeye zo kuba hafugwaye we canke ukomeye iby'abasiba urukundo turabimenyereye ntawe uzoza dutanya ibyacu bizoba bikomeye zo kubera umwamikazi ndakubera ikirezi nkeneye kuba muriwe nk'ifi mu mazi ubutakivana nawe umbera umurinzi baby boy sing it rasta number sing it gangsta number sing it mandi number cause of your love sing it rasta number sing it gangsta number sing it mandi number yes ikintu no bwira abana bari bo bose kuvyerekeye byo kuja mwibuye kubahanura tu yaba baririmbyi yaba abantu bose muri rusangi nuko bakwirinda ico kintu cyose kibi cotuma baje hari ahantu cotuma baje hari ya mugabo kubera ko nta muntu numwe atazi kuja muri bibi cyaye ibintu byo gukwegera ugasanga urabiguyemo hama ico umuntu yigayo naco urahinduka tu utegerezwa guhinduka kwera hari indi monde yes urakura muri wewe ibyo harubona uri free mwibarabara uri hariye urabona ati ibi bikwiye kugenda gucyanye ugutekana tu kubana amahoro n'abandi hamukagira ineza yes ugatanga amahoro nk'andirimbo yanje nyene mu mahoro ngo hayandi kabana fresh n'abantu tu kabisa hari umuntu uzawuva ati Jesse ntinya gufunga umuntu nafise izo mind ni kintu wamubwira ebana ngo Jesse ntinya gufungwa ngo jewe umuntu nk'uwo nafise izo mind ni kintu wamubwira man nk'umuntu wize vyinshi nk'umuntu wabonye vyinshi nyene ngira bari umwihevye naco mfise ntobubwira These are my people. Oh, my name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. And I got to kandi. Hamwe ndakubwira vyinshi muri entertainment. Hamwe ndakuzanira aba hitmaker. Kuri mikro ya Lloyd TV. Ready is a gentleman. Kora subscribe right now. Kugira ngo uzurabona professional interview. Uzurahabwa update in news. Yes, ari muri kiganiro. Tubabwiza ukuri show. Ocha kiganiro. Okiguha akaryo keza ako kumenya amakuru y'abastar. Kumenya amakuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare vyacu obibayeho gute mbega ivyamamare vyacu obiba bimerewe gute iyo biri mu rugo iyo bari muhira akuri kamera ndakuze ko uri kumena Elfeje Calf wagwan bino ni good
fulechi sana. Yes, uno musi nakubwira yuko twatembereye mu ntara ya Gitega neza na neza twicaye kuri centre ndabesha none kuri centre igitega urabona yuko ndi kumwe n'umutumire novuga yuko ndashaka ko tuyaga byinshi ndagusabye unyumvirize neza uraza kumenya mbega uwo turi kumwe ninde mbega akora iki reka tumikaze kwanza kuri mikro ya Loy TV kugira ngo tuze kuyaga byinshi take mic. Yes, thank you so much. Welcome on the mic. Welcome GTG. Welcome GTG aduhaye ikaze GTG igitega ebana abanyagitega blaze man ibintu ni flesh sana. Yes I. Ati welcome Gilo GTG. Wagwan adi kumwe reka ndamwite bad girl. Rasta woman. Rasta woman. Yeah. Rasta woman bisigura mana harabana ku kantu gace kabacanga. Rasta woman bisigura man. Rasta woman. Akujya kumva Rasta man. Rasta man. Yeah. Ja Rastafari as. It's alright. Wagwan bakuzi ba Loy TV ndi kumwe n'umudemu tumenyereye mu Burundi hari abakobwa barimba R&B ndi kumwe n'umudemu aririmba hip hop y'ubumesha s'il vous plaît ndashaka yuko uno musi uza kunyumviriza neza turaza kumenya amateka yiwe abameze gute byinshi baza kuvyuma makino kiganiro ariko reka nambwiye ati bantu ndamukiza bakunzi ba Loy TV babwiye ati mumeze fresh sa. Hey Loy TV umeze neza muri kumwe na Estibaby cool. Estibaby cool from GTG. Ja Rastafari reka twinjire guca main twinjire n'ingoma bro. Let's get it man. Let's get it cameraman. Yes, cameraman uko tayari let's get it. Okay, ndagusabye amahoro undekere byiyumviro kuko unyumvise ndirimba bigutera kababaro ugahitamo kwigenda uvuga ngo sifise indero Kuri Jewe ni nk'inzira y'umuharuro kuko ntabwo aragahararo gucafuza abandi wowe wabigize akamenye ugapona izina ry'umuntu nk'isombe misekro nta muhungu w'urusaku byoba byiza kano kawe ukugaje imyugariro byose nahuje gusaba ikibanza mwirerero nihiyo ngeso y'urusaku uzoyigira indahiro umenye ico bita mama horo nguhaya Nije nawe tubanuko ureka ibyande ndeka ibyawe tubanuko mama horo nguhaya Nije nawe tubanuko ureka ibyande ndeka ibyawe tubanuko babarira wewe mama horo wewe nzotinya Imana n'inzara nubaha abavyeyi banje ndetse n'abankurira cyambere na mbere nkubujije kunyinjirira kuko ubuzima bwanje nabuhawe narugira amahoro reka ibyanje ntumbuzi ico nikorera ushaka sire zanje wowo zipebera kuko ndakunda hip hop cyane nkaheba nkarenza sizopfa ndayihebye nahari ibyo nyifuriza ntabwo bunera kuko Imana ifise mu biganza Imana yo gukompoza yo mpamvu guma umva imistari yanje tuza shapurika kudugatangura kuyibaza. Yes abakozi ba Loy TV nakubwiye ati ndashaka kunyumviriza neza ati bimeze gute ndibaza wamwumvise nashatse ubanza umwumve gatoya atukiri ngaho nyine kwa ndashaka ubanza umbwire turiko turumviriza iyo ndirimbo umenga ni indirimbo wanditse ufise uri kurabwira byanyatse. Yes true story. It's a true story. Yes. Kubera ko iyo uri umukobwa uririmba bashobora kuvuga ngo ufise indero bakuvuga ugutandukanye. That's why ashoboye kwandika iyo ndirimbo kugira ngo ndababwire bandekera amahoro kuko inzira yanje n'umuziki kuko tubana uko nyene. Yes, umpa amahoro hama ndaguha yanje. Yes. Bakuzi ba Loy TV tumenyereye abakobwa ntitumenyereye abakobwa benshi baririmba hip hop mu Burundi ariko ndashaka dusubira inyuma gatoya ndashaka kwanza umbwire kubera iki wahisemo kuririmba hip hop. Nahisemo kuririmba hip hop siyo ndirimba yonyene ndarimba R&B mugabo je ariko cyane hip hop na reggae music ni midiho novuga ibifise message. Yes. Ariko ndikunda kuraba ufise look nk'umu rapper. Yes, darapa ni domina hip hop. Ndashaka duha kandi ga freestyle gatora gafise. Yes. Kubita ama flow ya hip hop. Let's go. Yes Thank you dear God kwibivyiza unkoreye nyuma y'imisa amajana ndaranicaye aho nciri yicanze kucobo bari banyimbiye mu maso y'abantu babona ko ivyanje birangiye bibagira ko wandemye n'imigambo yifitiye. Yes
wagwana bakuze ba Loyalty TV. Today ni show ndakubwira ati turi mu ntara ya Gitega neza na neza kuri centre aho twagiye kuraba uno mwigeme nakubwira yuko asanzwe afise talent itangaje. Ndibaza wumvise song ziwe, wumvise ama flow yiwe, n'umuntu yandika neza cyane. Hoje kumva ama flow agiye kudukubita urumva yuko azi kwandika fresh sana, bavyita gutondeka indome fresh kabisa. Ariko renda shaka imbere ko tuzana neza mu muziki, ndashaka ubanze utubwire ubuzima bwawe inyuma ya music biba bimeze gute bro, kuko turabona like hari imisi myinshi utari kurakora music, kuko abantu umukobwa aravuga yuko ino ndirimbo yiwe ni indirimbo yasohoye imbere ariko mu nyuma turamubura. Ndashaka tubanze tumenye mbega iyo misi twamubuze yarari he. Ndashaka kwanza batubwire gatoya avyari bimeze gute, warurihe. Merci beaucoup. Narakoze indirimbo avant iyo nahora abatabizi ari ababizi mugabo batabizi je nari mu ibohero narifunzwe mugabo I'm free now. Vyanyagira vyaraheze niyo nahora tu kabisa. Ni indirimbo nakubwire ko imaze imyaka 3 isohotse, urumva yuko ntago aba ari gihe gitoya. Imyaka 3 abandi bariko barakora umva babageze kure. Ndashaka reko tuyaga neza na neza atumenye avuze ati uno mwaka ndagarutse, mbega agarutse gukora gute, mbega aje yiteguye gute, kuko hari benshi kijya gihe mwari kumwe uno musi bageze kure right. Mbega uno musi tuza kumenya mbega agarutse gukora gute, mbega azananye izihe power. Wavuze ati narafunzo right, ariko ndashaka tumenye nibatari banga icyatumye ufungwa n'igiki. Iryo nibanga ryanje n'abacamanza n'ababizi tu sima kandi abibwire Loyalty TV. Kabisa ati iryo nibanga ryanje n'abacamanza ati singongwa, ariko urumva ko nago nyene babikenewe. Ariko ndashaka tuyage gatoya ubuzima bwa hariya ahantu bahita muri kaminuza right this, abandi bahita ngo mu uduterume twariya haboro tuba tumeze gute. Hariya sinovuga muri university ni shure tu mugabo n'ahantu hataryoshe. Ahantu hataryoshe n'umuntu atahazi cyangwa atarajayo arazi ko ari ahantu hababaje du mois. Ubuzima bwa hariya nibuba buryoshe mugabo kubera Imana tu umuntu aguma ari strong. Ati umuntu aguma ari strong, urumva ko afise izo bazita slang slang z'abaniga, urumva ko afise n'ama slang menshi. Avuze ati ubuzima ntago bwagoroshe. Ndashaka umbwire ubuzima bwa hariya n'umuririmbyi cyangwa se ubuzima bwa hariya n'umuntu asanzwe biba bimeze gute, ko navuga yuko biba bitandukanye. Iyo ugiye hariya uri umuririmbyi ufite mind zo kwandika imirongo n'umuntu asanzwe ntago biba bisa. Ndashaka rumbwira ubuzima bwa hariya nk'umuririmbyi, ubuzima wari ubayemo nk'umuririmbyi. Yes, cyambere nuko ubu babaye tu kubera ko ubu bona bo wasize mukorana aho bariko baragenda nabo bageze. Hama nkawe nk'umuririmbyi novuga yuko je kuba ndi umuririmbyi cyane narifise kuririmba muri Jewe byatumye nkomera cyane, kuko byatuma mbona izindi reality kandi nkabona ubundi buzima. Hama nkandika cyane yes. Hama bitanga ukwihangana uri nk'umuririmbyi. Sico kimwe n'umuntu ataririmba kubera ko plus ivyumviro ubigira hariho gushavura, hariho kwihangana, kuko ubu si yongabiro no kwandika, kuko umuririmbyi yandika ibirabayemo muri societe muhira canke mibarabara ibyabayemo. Yes, uri na hari urumva usanzwe uri umuririmbyi biri muri wewe. Yes, ariko ndashaka kubwire gatoya abajya abantu muba muri kumwe baguma bakubita ama flow sana. Ndashaka umbwira ga flow kamwe ugeze kubakubita ukavuga ati ebana big up sa wapi tu ndabaremesha nkabaririmba. Wabaremeshije gute mu ma flow? Indirimbo tuza let's go ba gospel kubaririmbira. Ariko ndashaka kubita aga flow wakunda gukubita hariya, kuko ugiye kuraba ndazi halaga flow wakunda kubakubita. Nana kimerega hariyo ama television ifashanyo kugira umuntu ashoboye kuba occuper kuvuga indirimbo zose umuntu je nazikunda zose epi kuririmba cara zose cyane cyane no kubakundishiza abarundi sana. Yes kabisa. Hari umuntu avuga ati aje aho narindi abantu bari banyishimiye nko muririmbyi, mbega ugishikaye nko muririmbyi wabonye abo hasanze bakwakiriye gute?
kubera bari basanzwe banzi hariho n'abatari banzi kuko abari igihugu c'abantu si bose bakwakira nko ngo barakuzi mugabo kubera ko ufise peace muri wewe bakwakira bien hamuki adapta muri ubwo buzima yes kabisa urashitseyo ebana baramaze kumenya ati ni umuririmbyi mbega hageze kusohoka nka wewe wiyakiriye gute men bakubwiye ati ebana baguhamagaye akavuga ati ebana bro cheni iracize man ebana ni miracle ni miracle tu avyati man nza kuvyemera mbonye nk'imoto mwibarabara ati mbonye kumva kayaga fresh man sinavyumva tu mugabo ndabibona Imana yarabikoze tu waravuze ati wallahi je ninabona imoto muri street nonza kwemera neza ko ebana isheni cize flavor nkabona ikaburimbi kwanza yeah ati mbonye ikaburimbi ebana nkabona kayaga nkabona abandi bantu muvuma hana yes man biba biryoshe sana sasa rero wavuze ati navuze ati mbonye ikaburimbi fresh ndavuga ati isheni iracize umaze gushika re muri street ukaribona akantu kambere yumvire naka kwiyumvirana umaze kubona street wageze muri street uvuye indani akantu kambere wiyumviriye nakaho kibona wamaze gusohoka fresh niyumviriye muziki avuga tubure wallahi yeah ngiye kuba cyane ngira mbandanye imyaka nari maze ndi muri pause yes ningene nyene nacerewe mu bandi abo twari kumabona size eka rero ubu rero ninjire kandi yes bakuzi ba TV ndibaza wavyumvise ntabwo biba vyoroshe kwicara imyaka 3 utari kurakora music ariko ugakubita comeback ndashaka ko tuyaga rero uno munsi tumenye mbega yiteguye bingana gute mbega atananye imbaraga zingana gute numwigeme navuga yuko akora injyano ya hip hop numwigeme yabonetse mu makolabo menshi agiye atandukanye yahuriyemo abastari benshi ariko ndashaka kwanza kuri GN yagukoreye ijyangoma GN akajambo kame kwanza kwa GN mu producer wanje uretse ijyanye yariheruka nakoranye na benshi ba Miri Pro ba Kuke ba Big Bass menya media benshi kuva muri kahise tu na producer nemera kandi nubaha tu ndabashimira kabisa igihe utaruhari hari benshi bariko barakora uno munsi haraja abaririmbyi benshi mu myaka 3 haravutse abaririmbyi benshi haravutse amaraso mashasha haba mu ntara ya Gitega haba muri Bujumbura haba mu ntara hagati mu Burundi haravutse amaraso mashasha haba muri hip hop cyangwa mu yindi midiho ndashaka umbwire kubgawe abantu cyangwa se abafana bawe kuko reka ndavyite kubanyoteza bari waranyoteje imyaka 3 bakubuze ndashaka ubabwira kana wumve yuko uje gukora gute wumve yuko uzananye izihe mbaraga man abafana banje deja basanzwe arabafana kubera ko banzi kandi kuba barambuze ndazi nabo nyene barababaye abakunzi banje mpore ishene yaracitse imbaraga mfise nizo nyene gusa ico no babwira ni wa mutima wo gushigikirana wo kubana hafi I'm here I'm free now kare tuvyatsi yes sir subira mu man subira makokano bro ndavuze ngo abafana banje ni babandi nyene bamye banzi kuva kera kandi n'abantu batigeze bankura kwa amaboko n'abantu bamfana kwera ko bazi ivyo nshoboye for now I'm free reka tuvyatse umutima gumari wawe ndo gushigikirana yes dukubita kandi ga flow base man nzo kubona ryari ngo uzumara gahinda ko kugeza ubu muri je watakikigenda intuntu yaranyishe nta nico ngishira munda ngira ngo ndakwibutse nanje nkicwa na gahinda narabikiranga misi nkabona imisi itagenda gutandukana nawe jewe ntibigikunda gukura bizi mu mutima niwe gusa nkunda yes niwe gusa nkunda kutanyibagira ho wasize ubinyemereye wevuze imbere y'abagenzi gihusezeye gushika ubumengo jewe n'ukuri waranyibagiye abagenzi barantwenga bivugira ko wantaye ariko sinihebura kuko nkikurindiriye ngira kushaka canke wewe utakinkeneye umbwira usubire mu wowe ba warampebeye kuko hanje umutima wanje niwe nawuhaye because when the my baby boy because when the my baby boy cameraman ndashaka kwanza ubanza ubwire bro sasa man wemeye bro wemeye vuga ati salute man
bakuzi ba Light TV tukiri ngaha nyene ndashaka ubaze wandike muri commentaire mbega mu Burundi bakubwiye ati tanga amanota womuha amanota ngana gute wamwumvise kuri hip hop this is hip hop man. Yes, original. Original rap. Original. Yes. This is hip hop original. Reka rero bakuzi ba Light TV ndashaka ndamubaza akantu gatoya ugiye kuraba ubona wewe kwisha kibanza cya kangahe muri hip hop mu bakobwa mu Burundi? Ndumurapa w'umurundi kazi kandi yiyemera hip hop no mudiho nkunda kandi nemera. I'm the one. Yes. Subiramo gatoya bavyumve hari abatavyumvise man. Muri hip hop nga mu Burundi. I'm the one. Wagwa. Yes. Karako nyene twashaka. Ati muri hip hop mu Burundi ndi Wambere. Ati nta no wunkurikira. Niko nawe ubibona ariko kurande gw'iwanje je ndavyemeza man. Abankurikira barahari mugabo I'm the queen of rap in this our country. Yeah. Je kurande gwanje ariko ndabona umenga hariho n'abahungu baririmba hip hop. Mukubita bato. Barahari. Nabande rero. Abona avuga ati kabisa jenga nk'umudemu yiyemera umumaye kwa mabiti twakubita nini mu bahari bose nta numwe tutogira bato wagwana. Cameraman bakozi ba Light TV ati reka ndabivuge neza mu vyumba ati mu baririmbyi bose kwanza vyivugira umbajije ngo mu bahungu bahari ninde ubona hariho hip hop. Hariho ba Face on the floor, hariho ba Fabi Love, hariho ba Kingorongoro, hariho n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ndashaka rero uvuge bavyumve. Mu bahari mu bahungu bose bahari meme n'abakobwa nta numwe tutogira bato nta numwe. Sinovuga ngo naka ngo naka wapi kwanza bose no basumvya twocana na kubera hose bafise talent mugabo no bajamo tu ati none abasumvya. Yes. Confidence man. Take 5 kwanza bro. Thank you. Hakano twatangiye uvuga ngo Ja Rastafaras. Aseruki ya kigangster nibaza uri kuramuraba urabona yuko n'umuririmbyi navuga yuko abereye kuririmba hip hop. Bagwana ndashaka kwanza umbwire ukiva hari ahantu umufana wa mbere mwabona yakubwiye gute? Ko ndazo abafana benshi like this ndashaka kumbwira ati nkiva hariya umufana wa mbere twahuye yambwiye iki kintu man. Ambwiye ati welcome sister, welcome Estibaby. Yes. Ati uje kuba cyana barabizi tu. Ati karibu mu gakino. Yes. Ukiri ngaha utaraje hariya ahantu waruze n'aba producer benshi umuziki wa Korea Town ariko no munsi hari aba producer benshi baje mbega witeguye gute kugira ngo ushobore gukorana n'aba producer bagiye bafise impano ziri big? Bon nditeguye gukorana n'abari bo bose mugabo baba professional bafise professionalism. Yes mugabo for now aha musanze ni muri Afrita Resto Bar Gitega muri centre niho nkora karaoke uretse ma musique ndakora na karaoke niho nkora karaoke mugabo d'une autre part ku muziki wanje nditeguye gukorana n'aba producers babizi. Yes. Kabisa mbega ino Igitega navuga yuko hari abakobwa bakiya baririmba hip hop navuga ko uri n'uwambere aho mbega ubona gute ini Igitega abakobwa baririmba hip hop ubona babakira gute ini Igitega? Igitega n'umugwa mukuru wa Marasta babakira fresh. Hama si Igitega gusa ari abakobwa bake baririmba hip hop ni mu Burundi bwose. Yes. Ati ni mu Burundi bwose. Bakozi ba Light TV urumva yuko akubwira ati si Gitega gusa ahubwo ni mu Burundi bwose. Numigeme no kubira yuko yabonetse no mu indirimbo yahuriyemo abigeme benshi. Turaza kuyaga ko nayo tumenye mbega abyaje gute kugira ngo ahamagagwe mbega abyahereye hehe. Ariko rero imbere ko tujya kuri ico ndashaka kwanza ubanza umbwire gatoya mbega bishitse wavuze ko uririmba karaoke urimba indie style bishitse ukaronka umu manager akubwira yuko uhindura style ugaheba hip hop kugira ngo uririmbe uwundi mudiyo muri uwo mwanya wabikora gute?
mu gihe bavuze yuko hip hop ari ukunda cyane gusumbya izindi mbega muri ico gihe woca ibikora gute kuyikunda ndayikunda gusumbya izindi muga nakubwiye ko nkora byose hama manager dawe urumva mwamufise byo mwavuganye mugaje ntawo mebesha hip hop kwere ati nta numwe wapi uno munsi rero turazi yuko mu muziki ni ibintu bitwara amafaranga menshi mbega ku buryo naho witeguye gute ni wewe gusa cyangwa urafise undi muntu azogufata mu mugongo kugira ngo ukomeze kwatsumura nkuko wabivuze for now no ngisohoka ari ahantu na muntu umwe afashe mu mugongo mais j'ai mes compositions yes tafisi ibyo shaka gushikako mugabo nta muntu umwe afashe mu mugongo nta muntu agufasha mu mugongo urumva yuko hari byinshi ugikeneye mbega nk'umuntu yifuza kugufasha right now yo gutora gute byo ngenda gute ebana yes yo nyandikira Instagram cyangwa Facebook ni Estibaby cool numero kwitagaga hama sinako bakudrag apana kandi abo manager none aba manager bacha bakuronka gute mwe udatanze akanamba ka Facebook nabahaye konte yanje nzobishura nzoraba cha Instagram nzoraba ufise ibyo tuvugana hama komisa duhane numero twandaye dukora yes wavuze ati arwe naho no nkisoka ari ahantu mbega inyuma y'ukusohotse nta muzigo mushasha new song ikibombe kiri mu mutwe tu no muri projet mugabo yes no na ndirimbo muri studio kubera ko urabizi ko bisaba moyen iki cyabo buryo kabisa yes après 3 ans uri muri pause atagariye hicanke etage basize ukotesheje nibaza ko kugira ucufatira ubwo nyene bigoye yes kabisa hari indirimbo wagaragayemo indirimbo yahuriyemo abaririmbyi benshi b'abarundi ba Estanishi ba Bernice nuvuga yuko abaririmbyi bakomeye cyane bo mu gihugu cyo Burundi babigeme nawe waragaragayemo ndashaka kwanza umbwire muri iyo ndirimbo uhamagaye gute ni ya fanatisme ndakubwira uretse ko bon abari abanyagihugu basanzwe baba bagufana urashobora kubisa aba journaliste bagufana aba producers bagufana bari bazi ko ndi free narekuwe kandi hari ico shoboye narahamagawe tu nk'umukenyezi kandi abishoboye ndaja mu bandi yes kabisa ndashaka kwanza ubanza umbwire mwabajya bose mwakoranye muri studio umuntu yakwemeje nini harimo ba Bernice ba Miss Erika ba Estanish ndashaka kubanza umbwire muri studio bose mwari kumwe muri studio ndashaka kumbwira umuntu yakubise akakwemeza flash muri bajya bademe bwati kabisa umuntu ebana asalute bajya bose barakoze man bakozi ba Loyalty bose barakoze umwese kubyashoboye kandi indirimbo yose iraryoshe nta numwe yaririmbye fo ariko twemeze yuko bose barabiye nta numwe arusha uwundi ni nguvu gusa ziba ziri hamwe bose rero barangari turafuta twese mwese yes zo kuzanye ntuze Davis Mokulesi dukore bato comme vous voulez unasikia Mokulesi uko tayari Mokulesi nawe ni umwe mu bantu bari muri jya ndirimbo numwigeme nawe nyene asazwe aririmba hip hop yabahuriye mu ndirimbo imwe nyene y'umukenyezi uko tayari tuzomuzana dukore bato nakubwiye aba mu bahungu n'abakobwa nta numwe tutokorana bato wahagwana Mokulesi ndashaka kwanza umbwire mani uko tayari ni mwigeme nawe nyene kubwira ko afise impano asanzwe aririmba injyano ya hip hop mbega nawe nyene muri studio mubonye gute man yes arashoboye man nk'umukobwa murimba umudiho umwe muri abakobwa gusa wamubonye gute muri studio arabizi tu mu ruhande rwiwe n'inguvu ziwe ni kujya nyene ati mu ruhande rwiwe n'inguvu ziwe ati ni kujya nyene men ariko imbere ko turangiza ikiganiro twayaze byinshi ariko ndashaka imbere ko turangiza ugira ikintu ubwiye abafana bawe cyangwa se abagukunda abari bakurindiye bakubuze ndashaka ugira akantu kamubabwira man bumve ko right now is back man yes ndabwira abafana banje ko ndabakumbuye kandi ndabakunda meme nabato barabafana bose ndabifurije gukurikirana Estibaby no kumushigikira mu buryo ubucanke buriya kwera ko ubuduwidegemvya kandi ebana umuriro ugiye kwaka tu yes bakozi ba TV ndibaza wabyumvise ariko imbere ko turangiza hari ibibazo ntogenda namubajije yavuze ati amaze y'imyaka 3 hamumvuto reka ndahite guco ako gatera murakumva mwibuye
nkibuye umaze imyaka itatu navuga yuko ni igihe kinini ni iminsi myinshi hari byinshi wize hari byinshi wabonye hari ico wize hari cyatumye uhinduka ndashaka kwanza ubanza ubwire ni kihe kintu wize ushobora gusangiza abandi haba abaririmbyi canke abantu basanzwe abanyagihugu ndashaka ugira ikintu babwira canke se ubatekere nk'impanuro like this kuko mu myaka itatu wamazeyo hari byinshi wize esa ikintu nobwira abana bari bo bose kuvyerekeye byo kuja mu ibuye kubahanura tu yaba baririmbyi yaba abantu bose muri rusangi nuko bakwirinda ico kintu cyose kibi cotuma baje hariya hantu cotuma baje hariya mugabo kubera ko nta muntu n'umwe atazi kuja muri bibi cyangwa ibintu byo gukwegera ugasanga urabiguyemo hama ico umuntu yigayo naco urahinduka tu utegerezwa guhinduka kubera hari indi monde yes urakura muri wewe ibyo harubona uri free mwibarabara uri hariye urabona ati ibi bikwiye kugenda gucyanya gutekana tu kubana amahoro n'abandi hamukagira ineza yes ugatanga amahoro nk'andirimbo yanje nyene mu mahoro ngo hayandi kabana fresh n'abantu tu kabisa hari umuntu uzawumva ati Jesse ntinya gufunga umuntu nafise izo mind ni kiye kintu wamubwira ebana ngo Jesse ntinya gufungwa ngo jewe umuntu nk'uwo nafise izo mind ni kiye kintu wamubwira man nk'umuntu wize vyinshi nk'umuntu wabonye vyinshi uwo nyene ngira bari umwihevye naco mfise ntububwira ni nk'umuntu adatinya gupfa nyene urumva avuga ati bibaye byose mugaba ari umunyamafuti kwere umuntu arenza avuga nk'uko urumva n'umuntu avuga ati nokora n'importe kwa ngo sininya oya kirazira kuba udatinya kabisa nk'uko nabikubwiye mu myaka itatu yeze hari abarindi benshi bavutse baba nabo wasize bagiye batera imbere ndashaka kubwire muri uno mwanya nk'umuririmbyi ifuza ko mukorana collab yaba umukobwa cyangwa umuhungu we nawe ugiye kuraba abari ku kibuga nabaye oh my god mfise abona size ahubwo nifuza ko tuvyura ibintu twahora turimo kera canke nkabijya bintu ndibaza ubunye bavyuye ibindi bikomeye ndashaka Fabi Love wagwan ndashaka ubivuge neza ati ndashaka Fabi Love muri hip hop ndashaka Fabi Love muri R&B ndakeneye nka D1 et puis mu bakobwa ndashaka Estibaby yes kabisa Fabi Love muye kumenga yo bali fa ari ibintu nyene biba biremereye yes reka nibaze ko ubutumwa Fabi Love ahari buzomushikira kabisa avuba cyane mukaduhereza ikintu ariko reje no ubwoba indirimbo ihuriye mu wewe na Fabi Love man umva ubwoba tutaranayikora nyene wumva ikintu kinebwa mutaragikora umva atari so ngo nyene wagwan kazumva Fabi Love Estibaby cool mawe nana bakuzi ba Loy TV twayaze vyinshi ariko imbere ko turangiza yatubwiye yuko asanzwe afise yindi talent reka turangize guca rero atwereka niyo yindi mpano yibitse ko sivyo none cameraman ko tayari tuwashe resgire reka turangize guco men bakuzi ba Loy TV nakubwiye ati tuza kurangiza guca andibaza uranaye ko n'ibintu byamaze guhinduka uravye iruhande yanje urabona ko haje undi muntu uravye iruhande yanje ibintu bameze fresh sana nakubwiye ati tugire turangize guca bro uko tayari je namandi tayari miss yose ati je namandi God man wagwa uko tayari yes I'm ready kwaza umuriro neza cameraman uri tayari rescue man let's go okay nicaye musi ya cagiti nibuka umena izuba rikaka ukira rikarenga nkumbuye kubona umwe nakunze acuri nimba avuga nti
Achuri nima mvuga ni zo kubona ryari uzogaruka ryari yeah. Nzokubona ryari nguzumara agahinda ko kugeza ubu muri jewe ataka ikigenda intuntu yaranyishe nta nico ngishira mu nda ngira ngo ndakwibutse nanje nkicwa n'agahinda naraba ikirangamisi nkabona imisi itagenda gutandukana nawe jewe ntibigikunda kuko urabizi mu mutima niwe gusa nkunda yes niwe gusa nkunda okay. Bwira nzokubona ryari bwira nzokubona ryari le grand soliste yes Wagwan. Original music. Wagwan agise bakunzi ba TV ndibaza wavyumvise ati nzokubona ryari agaca kubita mu hip hop urumva yuko aba ari ibintu bimeze fresh sana afite talent nyinshi urumva yuko akwiye gushigikirwa akwiye support ariko tukinigaho nyine imbere ko turangiza ndashaka kukubaza hari abapeti benshi ngaha bariko barakubita ingoma new generation ndashaka umbwe nta kagoma twosozereza ko ka new generation man yes bose ndabakurikirana kandi nabana b'u Burundi ariko barakora dukoroke yes kugira uce turangiza man cameraman let's get it let's go bro ndakubona nkabona ijuru whenever you smile watera intambwe ujya usanga nkitera ikare nka touchinga the sky nobody knows uburyo ndakwemera only a day nakubonye ndakwama personality yawe keke ndetse na size yawe bituma mba stuck guhema bikanka bujuri nka drugs izo shetani zabo zikuje kure bakwita umuslay bakundekere nagukunde ni moromoro nunashaka untwarero izo cash na mapenzi ubibarekere bakatira ubereke nturi ready ubatera amaputuputu nk'umustare ubime foto cause of your love singiri rasta number singiri gangsta number singiri playboy number cause of your love singiri rasta number singiri gangsta number singiri bandi number so BMW zozi guhunga nkubere idame gusonza niwirusha itampurize yeah amakashi nzoya guhunga vacances mu Budagi niwirusha itampurize zo kujana ni Champs-Élysées zo kunezereza n'ukuri ndabyemeye zo kuba hafi urwaye we canke ukomeye iby'abasiba urukundo turabimenyereye ntawe uzoza dutanye ibyacu bizoba bikomeye zo kubera umwamikazi ndakubera ikirezi nkeneye kuba muriwe nk'ifi mu mazi ubutakivana nawe umbera umurinzi baby boy singiri rasta number singiri gangsta number singiri bandi number cause of your love singiri rasta number singiri gangsta number singiri bandi number yes bakuzi ba Loy TV je ndabuze nico mvuga wala cameraman twitahire me
Yes, bakozi ba Loy TV ndibaza wabyumvise yuko afite talent nyinshi urumva yuko akukubwira ati itampolize agaca gukubitira ngo hip hop man take 5 man bro ebana JNM man bakozi ba Loy TV nimba utemeye wala ushaka iki man reka ndabwira ati merci beaucoup bro bakoze good time bro. Thank you so much man. Wagwan. Yes bakozi ba Loy TV reka ndagushimire wewe duhaye umwanya kuturaba reka ndagushimire wewe kurikanye kino kiganiro ariko ntibage gukora subscribe kuri Loy TV kugira ngo uzurabona professional interview uzurahabwa update inot Jewe ari kurumva ngaha yari Mr Radio kuri kamera wari kumwe na Elfage Calf Loy TV we love you so much dusubire ubutaha ciao ciao bombastic tubabwize kuri show. Imutangwa muri Loy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Loy wubahwe ico utarabona uterekwa n'ukuramba ibintu nyaragase duhuriye muri Loy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Loy TV amakuru meza muzoyasanga muri Loy TV ibintu byose bigenda bisa muri Loy TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Loy TV nyaragase utinduta Loy TV tahuye n'amativi atandukanye kuko TV ibita bigaciga Loy TV